mu gihe ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo buhanzwe n'ikibazo c'umutekano muke cama cisubiriza rimwe na rimwe hakanavugwa n'ibibazo vy'amoko. Uburundi ngo burafise intererano bwotanga kugira ngo amahoro agaruke muri ico gihugu kuko iyo nda ngo bwarayirayeko. Uko niko mwishira hamwe mpuzamakungu Siride babibona. Deo Hakizimana yaritanguje akaba narirongoye aratubwira intererano igihugu c'u Burundi cotanga. Iyo ndiko ndavuga ibyo Burundi bushobora kugira ngo bufashe igihugu ca Kongo, ndabivuga numva nezerewe kuko nziko ndiko mvuga ukuri kubera twebwe abarundi turafise ico dushobora kwerekana mu makungu kubera twabikoze kandi bitari byoroshe. Kimwe mu vyashobotse kandi bitari byoroshe nuko ukuntu igisoda ca leta muri za 2005 na 2006 n'indwi n'igisoda cyavuye mu mihari igwana n'igisirikare cya leta muri ico gihe bashoboye kuja hamwe bagira igisoda kimwe. Ubu rero ico twari dushigaje no kubwira abantu bose yuko twebyo twabishoboye kandi ko bitari byoroshe ko twabishoboye rero n'ibindi tobishikako. Kandi jewe simbona igituma abarundi batabyishimira cyane nk'umuntu avuga ngo igisoda cy'Uburundi ngo kizohava kigira genocide mu kindi gihugu akabivuga uno munsi nukuri cyarantangaza kandi arambabaza kuko igisoda cy'Uburundi kisoda kizizwe n'ubwoko bumwe nkuko byari biri ku ntwaro zaba Micombero n'ababagaza. Ubu cyarahinduye isura kandi iyo ubonye ingene abasirikare bo ngaha mu Burundi bakora wofu bahora ubukene buga ntushobora kubahora kutaba bari hamwe. None twamato babona iyo bari ko bararengana n'ubu murazobaza naho numva havugwa byinshi muri Kongo bariyo kandi nukuri n'igisoda kiyubahiriza. Simvuze ngo bafise byose mugabo tuvuze yuko ari abasoda b'abarundi kandi bamaze kuba rurangiranwa yuko no bakungu babarondera bagakora ibikorwa bikora inka muzo z'Abasomalia muzo zabo muri Central Afrique no mu bindi bihugu. Ico kintu tubwiza kucishimira nukubwira abandi ivyo twamaze gushikako. Erega ntivyari byoroshe hewe kugira ngo abantu bamare imyaka ingahi yarusha babeshana barabeshinye kenshi cyane kuko benshi bajana inda ntibajana umutima wo kurondera amahoro bajana inyungu zabo hanyuma mu nyuma barabagondoza je tuma burya mu byabaye muri kahise murazoshimira tuzoshimire umuhisi Julius Nyerere dushimire umuhisi Mandela n'ababafashije bose barabafashije kuko haragize ahantu bamenera inda ku rutoki baravuga bati abo bamwe ariko bavugira igisoda n'intwaro ico gihe amasezerano yarusha tarashika ngo nabicanye ngo n'abatribalotero ni ati bajya bagwanira ukwishira no kwizana. Mande agacavuga ati jaho narahaciye ndabumva. Nyerera agaca babwira ati twabonye abantu benshi bagwana nk'abarya mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Zimbabwe, Mozambique, Namibia kuko Dar es Salaam nk'abose abantu bose bagwaniye Afrika barahaciye kuko Nyerere no kuri nuwo batamuzi namenye yuko ikintu cyambere yakoze muri aka karere no kwigisha abantu kuganira kuja hamwe no gushigikirana iyo bafise ico bafise batanga. Nico twebwe natwe twabwiza guha abandi tukabwira tuti ganira ibiganiro ni mu bijemo aba birigwa batinya ngo hazohava haba ingwano hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri iyi misi urumva biravuga ngira ngo sindi uwambere ndabibabwiye ariko umuntu yifuza ingwano y'u Rwanda n'u Burundi sinzi si arimo irashobora kuba iyo ngwano none izoza kudufasha iki izoza imare imisi amezi n'imyaka izohera mugabo ntakizoshikako. Kubona Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ifise ingabo nyinshi mva makungu zishe hamwe mpuzamakungu ONU ariko ntizishobore kugarukana amahoro muri ico gihugu ngo birafise ico bivako. Naco bashikako kubera biva kuba batumye abo batumye hari naho batuma babaha
intumbero inyegeje atakihuriye n'ikete bagiye bajanye ngo twe tuje turi inteko ije kugarukana amahoro. Tubivuge tududurirako nuko ngira ngo basanze mu bihugu byacu tutaramenya kuja turavuga tuti ibi ndavyemeye ibi navyo ndavyanse. Uburo vyatanguye kandi nabo kubera babonye ko vyatanguye ubu barashobora kwemera yuko muganira sibijuju kandi ntimuba sibisizi imwe barumva yuko hariho umuti bahora bakoresha utagikora muri Afrika. Kazoza ka Afrika yose ngo karashobora kuva ku kungene intambara izohera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitabo nanditse hariho igihimba cya gatatu navuzemwo yuko Afrika mubona ubuno munsi kazoza kayo karashobora kuva mu kuntu iyi ntambara yo muri Kongo izohera, kuko Kongo ni igihugu gikomeye cyane kandi nico gituma bagikirimbiramwo ari benshi. Ni kinini, nico gihugu kimwe bavuga igifaransa gisumba ibindi byose ku isi, gisumba na Quebec, gisumba Ububirigi, gisumba Ubusuwisi mu bivuga igifaransa. Miliyoni 2 kilometero kare n'ibindi, abanyagihugu barenga imiliyoni 100, ibyo ntuzobisanga henshi. Hanyuma rero icyo gihugu kikaba gifise imbibe n'ibihugu 8 ngo ni 9. Mu vy'ukuri rero vyihweje uravye ikarata ya Afrika nyene icafye, umunsi icyo gihugu kizohagarara kikabamwe amahoro kikazamwo ordre, kuko hazoshika bajya abanyagihugu turiko turavuga ngo ntibazi kugwana igihugu cyabo bazoteba bakanguka. Erega umuntu atinyingwe ntatinyimwinjiranye. Hanyuma kandi ndibaza yuko ibi byabashikiye byose bibazanira ikigwa. Igikuru nuko badakora amakosa yakozwe n'abandi baje kwibaza yuko igikenya aricyo kizokubaka Afrika. Ibyo rero kubganje ndibaza umunsi umwe abakongomani bazobitegera. Sinkubwiye nti nuno munsi canke nejo mu gitondo, mugabo hazoteba hashika biyubahirize. Hanyuma hari ikintu abantu bakunda kwibagira no ngaha twavyibagiye kubivuga dutomora ibi vyimbibe. Erega uravye Afrika ingene imeze uye, Afrika dushaka twese ubu ni Afrika ijya Nkrumah yahora avuga, Afrika itari mwimbibe, Afrika yitwa les États-Unis d'Afrique. Ubu rero n'ubutabizi nabimenye hariho abanyafrika bimboneza nkumbure badatunze birenze, mugabo bavuga bati Afrika izokubahwa umunsi ibihugu bya Afrika bijya bihugu 54 bizoba biri hamwe bivuga ururimi rumwe. Ivyo rero jewe aho ngeza ndibaze ko bizoteba bishika. Ico ntazi sinzi igihari bizoshika, sinzi n'ubuzofasha yuko iyo ntambwe tuyishikira, mugabo bizoba kuko bitabayeho naho tuzova ku ikarata y'isi basubira dutware nkuko babigize haheze imyaka 100. Kubibaza ko akarere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe ko b'igihugu cigenga wo bari umuti muri Siride bagira bati ntiwo bari umuturama na gato. Uri kurabiraba byose birashobora kuba, mugabo je ndiko mvuga bizorama, kuko igihugu zoshinga uno munsi hanyuma imyaka 50 iheze abana bavutse muri ico gihugu babwiwe ibyarabaye bagashavuga bati ibi ntitukivyemera. Usanga abantu basubiye mu ihumbi. None biroze yuko mu Rwanda tufata u Rwanda basi, none ntimuzi yuko mu Rwanda abahora batwara ico gihe 59 benshi bahunze barata intwaro bari bafise, hanyuma haza abandi ku ntwaro. Hanyuma imyaka 30 iheze murabaza President Kagame none ntiyagiye ajana n'abavyeyi biwe ari umwana mutoyi, none ntubona ko yagarutse arafata igihugu. Niko bizoba n'ubu
hariho abanyarwanda bakwiye ku isi nzima kandi udashobora kwita interahamwe kuko bavukiye hanze. Abo umunsi umwe barashobora kuzokwibaza bati turi n'igihugu cyitwa u Rwanda, reka tuje kugisaba, batwangiye tuzorwana. Ibyo byose biraba. Ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka. Nababwiye amanama yagize imisi aba i Geneve, Malabo, Bruxelles, New York, avuyemo ingingo zikomeje ntari bwabone mu buzima bw'iwanje, ko hajya amaresolution yamaze kuba, ko zijya ingingo zafashwe, ko hageraho abaserukira u Rwanda babatuma ko agasakisaki murara mu bihugu byinshi baratuma ko abaserukira u Rwanda bati ngo mudusigure ibyo muri ko muragira muri Kongo, ibi bavuga ko bamaze kudomo kurutoki nk'uko bimeze ntishobora kubandanya. Nivyo vya FDLR nivyo by'interahamwe ibyo bivugwa n'icyabari kinyoma kizokubitirwa habona kandi noneho byatanguye. Ibyo rero ntibidutebye, ahubwo ico twabwizwa kuraba ni ingene twofasha kugira ngo vyose bihere mu mutekano, abantu badasubiye kurwana, atawusubiye gupfa, atampunzi izindi subiye n'ukuri warahunze ukabona abantu bahunga urababara cyane. Nico gituma rero w'igikuru vraiment nuko umwe wese ahari yoje arafasha kugira ngo ibibi twaciyemo ntibisubire kugaruka.